Bene data, uyu munsi ngo dusengane, dusenge kubona igitangaza. Dusenge kubona igitangaza. Igitangaza ni ikintu umuntu abona ko bidashoboka, hanyuma kikaza gushoboka, kikaza gutangaza abantu. Ni ikintu dufate ingwara abaganga bakwiye kwidakira, barakwihebuje kandi ariko bigeseramo information bafise, ariko ukaja gukira ya ngwara. Ico citwa igitangaza. Kugira ngo igitangaza kize birasaba ukwizera. Ukwizera ubundi niko gukwega igitangaza. Navuze ngiye gusengana nawe, dusenge Imana idukorere igitangaza. Ni ikintu kidashoboka mu maso y'umuntu, mu byimbiro by'umuntu, mu nkomezi z'umuntu, ariko imbere y'Imana ishoboka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Turaja guhera ku murongo, turaza gusoma ibice 8, duhera ku murongo wa 43 dushitse kwa 48, kwa 47. Jambo y'Imana riravuga ngo umugore agwaye kuguma ava amaraso yari abimaranye imyaka 12. Yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutangamwo ingemu. Abavuzi bibiri ivuga hano bari abafizisien, abantu bakoresha imiti mu kuvura, nibo bariho kiragiye. Ngo yari amariye amahera yiwe kuri abo bavuzi. Biriya yabashize mu bwinshi, bisigura ngo yagenda hatandukanye. Amahera yari yaraheze, ivyizigiro byayo byaraheze ko atazokira. Yari afise ingwara yo kuva amaraso. Ntihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma, umugore ashaturuka inyuma Yesu, akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Ako kanya umugende w'amaraso urakama. Amaze gukora ku buyonga canke ku gace gatoya k'impuzu ya Yesu, ikazo yari afite kuva amaraso, yarabanye imyaka 12, yararondeye ku baganga ko yokira, kica kirahagarara. Yesu arabaza ati, ninde ankozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati, erega mwigisha, ni ishengo rigukwikuje rikubanda. Yesu aramubwira ati, hari unkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemo. Wa mugore abonye yuko atakiyoberanye, aza ahinda agashitsi amwikubita imbere, amubwira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako, nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati, Yesu abwira umugore ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Ukwizera kwawe kuragukijije. Icakijije uyu mugore si ikintu gihambaye, ni ukwizera yagize. Ni muri Matayo havuga ngo yibwiye mu mutima ati, ninkora ndabizi kumushikako kubera protokole bishaka kutazakura, ngo yibwira mu mutima, ninkora ku gace k'impuzu yiwe ndazi ko nja gukira. Bene data, uri kurara bino nkuru, nta kintu gihambaye umukenyezi yakoze. Uyu mukenyezi yumvise ibya Yesu gusa, yumva ko hariho umuntu akiza abantu, umuntu azura n'abapfuye. Abyumvise ibyo, wewe ko yararemerewe n'ikibazo ye, umva ko yaragerageje atandukanye, atayindi option afise. Avuga ngo ngiye gutanta ma chance, ngiye kugerageza amahirwe yanje kuri umuntu bitwa Yesu. Okay, kwa ko numva ibyakora, kwa ko numva ubushobozi buri muri we, si ngombwa ngo ndinde kwigaragaza ko hari n'ikindi kintu cyamutangira, ko mu mico y'Abayuda byarazira ko umugore ari mu mihango aje abantu babona yamera nk'umuntu ahumari. Rero cyo kare kibazo mva we yari mihango idahera, guma amaraso bidahera.
cyari kigoye kugira ngo ashobore guturukira abantu bari, yafashe risk avuga ngo ngiye ifate risk, ariko kandi ndazi icyo nkeneye gukira, kandi uyu muntu bitwa Yesu ndabizi ko ashoboye gukiza. Ukwizera kuramuhagurutsa kumucisha mu bantu benshi, malgré ko azi yuko bamenye yuko afite icyo kibazo, ashobora guterwa amabuye akitwagirwa nabi. Aragenda araca muri iyo riske, aragenda arakora ku mpuzu, amaraso arahagarara. Yesu abaje muri nankoze ko ntiyagira n'isoni ryo kuvuga ngo umva nawe mfite ikibazo kimeze gutya, ariko kuva ndagukoreye ko ku mpuzu naciye nkira. Jambo ryatubwiye ngo Yesu aramubwira ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Natanguye mbwa ngo igitangaza gikwegwa n'ukwizera. Ubundi utizera ko icyo kintu ufise, iyo ngwara bakubwiye kudakira ishobora gukira, utabyizera ishobora gukira, Yesu ashobora kuyikiza by'ukuri, nubwo usenga amasengesho ameze gute biragora gukira, kuko ni igikorwa gikwega igitangaza, si igikorwa gihambaye, si ikintu kinini cyane, ni ukwizera. Mwene data urafise ukwizera, ngiye gusanga nawe dusenge dukwega ibitangaza, ariko mpagarara ku kwizera. Ijambo ry'Imana muri Baheburayo riratubwira ngo ibice 11:4 ngo abakurikira Imana, abizera Imana akwiye kwizera kwiriho, kandi gaha impera abayirondera. Kwizera kw'Imana ishoboye gukiza iyo ngwara ufise, nico kintu gihagurutse umutima w'Imana ikaraba ngo uyu mutima w'uyu muntu meze gute, sinore kukwizera k'uyu muntu kugira gutume nkurike. Ujye kuraba muri Bibiliya ibitangaza Yesu yakoze byinshi byakwegwa n'ukwizera. Hari naho yabaza umuntu urizeye ko nokora ibi. Hari abantu yakijije ko ari ubuntu bwari washikiye, marge ko batizeye nka mu bantu yagwe ku gitengere cy'ibitesi, ariko benshi yabanza kubaza ikibazo ngo urizeye. Mwene data ngiye gusengana nawe, ako ngiye kubaza ikibazo, urizeye ko ico kibazo ufise c'ingwara Yesu ashoboye kuzikiza? Si jewe nta bubasha mfise bwo gukiza ingwara, jewe nditiyo ndumugende, ariko uwukiza ni Yesu. Urizeye ko Yesu ashoboye umusike gusengera ingwara, urizeye ko Yesu ashoboye gukiza iyo ngwara ufise? Sindayizi uko yitwa, sindayizi imisi uyimaranye, sindabizi aho bagiye kwivuriza atandukanye, ariko ntubajije ikibazo, urizeye? Twabonye cyatumye umugore akira nuko yizeye. Nimba wizeye, sije ndabikora, je ntabwo ubasha mfise bwo gukiza ingwara, ni Kristo abikora. Jewe umbona hano nditiyo, ndigikoresho, Kristo akacamwo akuvugana nawe, akubaza ngo urizeye ko ashoboye kugukiza iyo ngwara ufise? Si Olivier NIZIGIYIMANA yivuga oyaye, si uyu muhungu, si uyu mugabo mwana ahagaze agana bivuga, ni Kristo avugana nawe, ni Kristo akubaza. We arafise ubushobozi bwo kwiza iyo ngwara yawe, we arafise ubushobozi bwo kumasha ikibazo umaranye imisi kikugora mu mubiri, ariko akubaza ikibazo kugira ngo uryizeye. Ni ukwizera kwawe gutuma Kristo akora igikorwa ashaka gukora mu buzima bwawe. Wewe wizeye, ngiye gusengana nawe, nakubwiye ngo sije ndabikora, ni Kristo abikora. Je ndikomba tiyo, ndikomba igikoresho. Wizere, ntubone jewe, ntunyuganzwe na jewe, ndi umuntu. Ni Kristo ariko arakubaza ngo urizeye, aca muri jewe, urizeye?
Data mu izina rya Kristo Yesu, nsengeye uyu muntu afise iki kibazo c'amagara, sinzi izina ry'ingwara afise, sinzi izina ry'ingwara amaranye igihe agendana, ariko mpagaze ku kwizera kwiwe, mpagaze ku kwizera kwiwe, ndamusengera, ndamwatura ko gukira. Mpagaze ku kwizera kwiwe, ndamwatura ko gukira. Mpagaze ku kwizera afise, kuko nzi atakikunanira, kuko nzi atabariyeri ufise, atarimiti ufise, kandi ko nzi ugambiriye gukora igitangaza mu buzima bwiwe. Ndasenze mpagaze ku kwizera yagize mu izina rya Kristo Yesu. Naturugukira, 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 naturugukira kuri we. Sinzi ubasha iyo ngwara ifise, sinzi izina ry'iyo ngwara. Hari ingwara zifise amazina akomeye, ariko izina rya Kristo Yesu riruta amazina yose, riruta amazina, riri hejuru y'amazina y'ingwara tuzi ko makomeye. Ndasenze mu izina rya Kristo Yesu, ndekara gukira, ndadekara gukira, ndadekara gukira, ndadekara gukira ku buzima bw'uyu muntu. Wa muntu nyumva, wa muntu uri kurasenga, wa muntu ufite ikibazo c'ingwara, akiri gukira mu izina rya Kristo Yesu, 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 akiri gukira mu izina rya Kristo Yesu. Wangwara we, wangwara we, peu importe kwa kuvuga, ndasenze mu izina rya Kristo Yesu, ndasenze mu izina rya Kristo Yesu, ndadekaraye gukira kuri uyo muntu, ndadekaraye gukira kuri uwo muntu urimwo mu izina rya Yesu Kristo. Izina riruta ubushobozi bwawe wangwara, niryo zina natemwe gukira. Va muri uyu mubiri, zimangana muri uyu mubiri, va muri uwo mubiri, va muri uwo mubiri mu izina rya Kristo Yesu. Ndatuye ngo va muri uwo mubiri, ndavuze nti va muri uwo mubiri, ndagutegetse va muri uwo mubiri mu izina rya Kristo Yesu, ndagutegetse va muri uwo mubiri mu izina rya Kristo Yesu. Senzemo. Amen. Mwami Yesu, ndagushimiye ko atakikunanira, kushoboye byose, kushoboye byose. Ahabwe icubahiro. Ubuntu bwawe budukiza, ubuntu bwawe budukurako imibabaro. Habwe icubahiro ku bwa mwene data agenderewe, mwene data bawe, mwene data akize mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha, Yesu akugire neza. Urakoze.